mushinga uzindutse muri iki gitondoro ye minsi yose uzinduka utamaye rasiyo uzindukiye heje muri aba bana nzofira muri aba bana cyangwa ukanga utamaye rasiyo ufumunyica jewe nuko ngaha ukimura iwacu nubona ko nkeneye ufumunyica uranyishe Zimbere kakungora ahubwo tora inzoga ubanza usome ibindi sigara byaza ko bimbwiye ndi umunyeshure ndi nuko nyine ntangorane chanza kumotereza abana tunjana ndakubwiye inwa cyutamwira inwa imare sigara bimbwiye abayimaze inwa imare chanza kwiga ntabone ibibazo sinza kubishora inwa imare sigara simbwira ko yimaze yo nzoga Yakungora ashana gutama Simbere reka kungora ndagusaba kanisome Yakungora ndakwinginze urabona Yakumena matwi mushinga ningo tufungure Constance ngo mwana dufungure karaba mushinga papa yabaje ibintu byarashoboye kuronka ivyo nyo warasa dufungura nivyo nyene narose nako wewe uzinduka mu gitondo ntusigire narasiye papa kubera ko tagusigamira basinga tugura ubufa oya muri imenya kabisa oya muri imenya Constance dufungure fungura kunini fungura nawe mushinga ese fungura
Mushinga nasomye basi kwa kugacu. Uragasoma ikivu ndagusomye urazibe y'inzoga wewe. Asomye mushinga. Mana yanje buno buzima numva bundambiwe ubuzima bwo kwiga burasa ubuzima bwo mu bavyeyi nabwo bwarananiye abavyeyi baguma bajyana nabuze n'umuhungu yopfuma ashima ngo ntware ewe ndagorewe muri ino si urugo nk'uko mama yashatse ntago ngomba Sawa. Yego turashimira nawe. yego ndababona Ni byiza. Ngenzwa n'amakino. nje kubaramutse nabaheruka kera ninde bakumbuye Urujya kuramutsa jewe. Ni byiza. murakoze Ndashimye. navuye gutsindira cyane Ndamaze nk'imisi nk'itatu. Yego. Ngenzwa n'amahoro nose. Nikuri ndashimye Ubahe none ko ntakumenya. iyo jendi wa mukobwa wa gasupari hariya hakurya Supari. gasupari papa we wanje ni wa wundi akunda kunywa inzoga cyane kunda kunywa je ntiwibuka ko twiganye mu wa gatanu senkiyeme Wa mugabo w'imborerwa cyane. gosha Nasobanukiye wapi. araturuhije ntihatari n'ishuri narahevye sha ntiryabaye bigikunda ko mbandanya Ishuri barahevye nzi ko ubuza wahejeje. sha wapi mugana yifise akantu nagomba ndabibariza sinzi yuko twoja nk'ahantu abantu badashobora gukunda Akantu. Nabije nk'ubukungandi muzabona noja hehe. Abavyeyi bose babonye ngiye n'umukobwa cyatawe kwiyumvira ibindi. Akantu nyabaki. bicare basenda tuganire Sawa ntacyo bitwerekana korohere. Ati rero waruvuze gute? sha jewe n'ukuri ntubone n'ukuri burya ubuzima bwarasi twebwe urabona ko papa ari umuntu anywa inzoga bamera mu nduru baguma bagwana na papa aha nyine mu rugo ni nk'ingorane je narahebeye mu w'12 ubu ndi muhira barase kundihira kugira mbandanye amashuri muhira baguma bagwana Numva we bama imisi yose hama imishwano muhira. imisi yose baguma bagwana urumva muhira nta mahoro ahari Canka shwana kwera ubukene. Rega abagabo benshi iyo bakenywa cyangwa ibintu by'imikwara nyine byo gushwana shwana. oya papa nta mahera abuze ne papa ntubona yuko ari umuntu mwiza atacabaye mugabo yamira mu Rega arakimuyangayanga mbega canke yarabihevye. ibyo we ni birebire n'ukuri agomba ubaza ahubwo rero Canka akunda abagore benshi niyo mpamvu aguma agira amakosa papa nta bagore benshi ajamwe ahubwo akunda inzoga umugore we ngira wa mbere akunda n'icupa bama baragwana urumva aza yahaze yaborewe akadukubita twebwe ngira kuri uno musozi naho wobaza abo biwanyu kuri uno musozi baraduhebeye ni induru gusa Kombe papa wawe kweri ararenze hanira. reka nagombe ndabibariza ahubwo muze nimwamanuka Bujumbura basi muze munjane mundangira akazi basi nanjye nzokwiga ndi Bujumbura Sa Bujumbura we ntawo ushaka abakobwa baruguru mwe mwamenyereye wapi nta Bujumbura yo.
oya rega je ndakirebutse nayo nk'umwana yaciye ku ishuri urabona ko ntandukanye ubuzima n'abana batize rega mwe abakobwa ba ruguru ndabazi kumurwa mu yaya tusanga ukiyatna bwa buhungu bwino bwa ruguru sha uraburi aragumye mwe muri abakobwa ba ruguru wapi Shandavya nk'ubuzima mawe arimo no kuri je nta n'abahungu dukundana. Wapura burasangira ibijumbo n'abavyeyi we ntirayanga kujya umuceri bujumbura wewe. Nubona hari icyo mbareba. Icuba. Basi umfashe basi nzofuma ndo nkakazi nawe kaza bako gukubura. Je ndakerebutse urabona ko no kwishuri nabo wambere. Shareka reka ibintu nk'ivyo. Mbega nyene mbona warubatse inzo. Sha Imana yarampezagiye kweri hajya nakimana ikorera ubusafu. Shambona ni nziza frame. Nacho bibaye nyene Nega Imana ntitanga bitanga ivyiza muze mugira urugo rwiza no kuri ndifuza bazogira urugo rwiza atari nk'ubwo abavyeyi bari mbe uzozana umukobwa w'Ubujumbura cyangwa uzozana wangahe wacu sha abakobwa b'Ubujumbura wapi gusa mugabo abaruguru bo bacafisa akantu nyene kindero nyene kaba yabaye basi siyo kimwe n'abahariya sha ni vyiza je mubona ho noronka untwaro bonyene nokingenda ugutwara uragumi wanyosha mbega so wari umusati kujya inde bumukwe w'umusati ujya koga nawe muri twe haga so watanje guca bugufi asha haga nta nimbwiza kunuki erega papa yubatse gwiwe nanje nzoba kare kageza ngaho so yubatse gwiwe inde yakuheza haga hanyavuga ngo inderi bahaze kana bacusanga nk'umusati nkaso cyane hari nubwo so watwenye ko cyangwa atoyezo Erega papa yishwe nakabore ndakwinginze no kuri nubona aho wogomba cyo kahantwa yewe usha uvuze gute nukuri ndakwinginze kumbe wono mwanya kuranesha jewe urabona naho wontware wiravye mbega kandi wiravye nukuri ntacyo mba nakubwira abakobwa bari ntacyo baba nukuri ndagafu urabacubona rero basi fumo njani Bujumbura basana no kugira yaye yani gikora abakobwa nkawe Rega noga ko basi mpa n'ibihumbi 2 basi nze kugura ikaramu basi nzoze gusaba usa ashobya koga barugo kumbe namwe muri ababayisi wavuze ko ahivye ishuri urumva ushakaga amafaranga ubyo ngukura hehe no kuri basi njani Bujumbura cyane basi Bujumbura we nuri umukobwa w'Ubujumbura ndagutware heje ndawe hehe muhira basi mu rugo wawe tuba mu rugo wanje wana ko wari umukobwa wo kwinjira muri ganzi ibitenge ndagusaba ibitenge ndo gutwana n'undi ubona iganzi yonye ko yonye umukobwa kwa oya nukuri ndagusaba reka ndagucorere nigire kuba ngo bakundesha umwanya wo gutisa oya cyari byo ndyashaka kumbwira areka menya ko twiganye n'aho ubuzima twariganye none we kwagumye udubagura hanya nta wambe kana wambe toka akire yo mwana bakora kumbe mana handarosinzira nama yamera nashaka umugabo kumba ko garugo ntibibona kweri urenga ashaka ngo ndamutware mu nzu yanje sha burero usanga bagiteye inda cyagishaka ngo kinyati nka kijyavu ntabwo ntiyibona nk'uno usanga amamere yambonye ndiko n'urukobwa ntarujya vu ahubwo reka nigeze ibibazo tunyura mwasi twe twabitanguye kandi sinatwebwe twimirije kubirangiza iyo urugamba rugumye inshuti zose ziraguta
bintu vyari biki numvise bikaragata nimbana ariko ndarota agashatsi uri ku mwanya kabisa nkubu ubona none ibyo nakubwiye bikiye aho uruduragira wiyambika bijya biguturiya n'urukanzu mbego ni rumwe rwa patira agiye gusoma misi ubu rero raba iyi aka gapira karabitotse niyi kandi nosohoka nambaye haguruka nkwereke abandi bakobwa bari ku mwanya baba bameze ukunyene amatayi y'isusu aha agiye kurondera ubuzima umuntu akoze kuko ubutesa kandi ikindi kigira akabicara urabona kajya gafundo tekadi niko uzojuragura niko nagusiza ubona usa neza bazi ko kare utahora uri ku mwanya ubu rero uzokwamuka urondera ubuzima aha ni mu gisagara pana bimwe bya kera ndakakuronderera nyine ntabwo bakikiyaya oya byakiyaya sibyo ndakuronderera umuntu ameze neza ashoboye ingece ndamuteza n'icyo tugira aranda kwereka akazi mukora none ubaza yuko arakikiyaya gusa hariya kandi akazi kandi n'umuntu araguha amafaranga ibyo ndagukora kukiruka wewe aragukora ko yumviriza aya matayi akwereka akazi mukora kandi ntikaruhisha ni umuntu w'amafaranga aragusibika ibikiyaya n'uzi ko baguhindurira ku kwezi wewe n'ibihumbi 500 upfa kuba wagakoze neza uko yakubwiye umunsi uyu byitwaramo neza kandi uzo kwame n'imisi yose naho atari je nzoba nabigize kuri kizuku nyene kubera amaheruzo baba yarose wayaciye urakora agashatsi kakamera uko nyene ukisiga neza uko nyene ukambara neza uko nyene kubera izi mpuzu ndagukara nimbaza ko ari n'ijana uzogura hamwe nanje ntanga ku maheruzo kanda mu telefone vyonyene none acanjana gukora iwe cyane oya ushagumambanga ushatse no hasumba uzigira kubera amaheruzo uyafise uzimenya wewe unzogira aho uja murahwanira kubwiye atizanga uzomusanga kandi n'amahera ya taxi azoyakurira urumva aho ndamusanze ahantu gusa cyane odi hapa karibu urakomeye eko namweke eko sawa Esano mezereza no kumenya changamoto Ana changamoto akana gatagase gasipusi kabreba nikomeze gutyo no anaje kuguta tugende ngana bakumbwiye Beho ngo twombe tuje ntiyasiguriye neza ntiyagusiguriye cyo tugenda muri hoteli uheze ucuntwarira yo muri hoteli ndagutwara he cyenda ngo amafaranga tuvane ko ugende nanjye ngende nkubo ntwayinda utwaye bezo waho cyangwa kabiri oya Jesha kumuhungu antware naho hoba ruguru anjane tubane mu nzu mbumugore wiwe nawe tugenda guha amafaranga ushaka yose hama ugende nanjye ngende oya nimba wankunze ntwara ndakuziwe kwanza agenda bihebye kwanza sibyo byari binzanye baye ibibazo tunyuramwo si twe twabitanguye kandi sinatwebwe twimirije kubirangiza iyo urugamba rugumye
inshuti zose ziraguta Urinze gukura ibirato. Karibu. Karibu muri Sanze. Yego karibu. Karibu muri Sanze. Yego karibu. Karibu. Oya haguruka. Kamucara ku ntebe. Amakuru y'imisi. Neza muri namwe n'amahoro. Yego turashima. Ndabona wanzaniye umushitsi. Namuzanye mwa mukobwa mwantumana mubazaniye. Yego. Kwera niwe n'ubuzima bw'ivyo utazoshobora akazi ko mu nzu bw'iyawe. Azobishobora mwibariza arakuze no kuri ndazenira zogerageza. Umukobwa burya uzobishobora. nawe cyane kuri nzobishobora Mbega witwa gute? nitwa Constance Murakindi. Karibu gerageze turaba. Murakoze. Yego. Ariko banza usohoke hanze gatoya. Turaguhamagara. Para niyo sakoshi yawe. Genda uyitwaye n'agaruka urayagaruka. Rero ujya mukobwa wawe wamukuye hehe? Urya mukobwa numwe natowe. None nari namujyanye muri ka kazi kacu karamunaniye yabwiye ngo ashaka akazi ko mu nzu niyo mpamvu namukuzaniye. Kajya kamunaniye gute? Kari kumunanira gute kajya? Ayangira yaratiye kubera ataramenyereye. Ariko n'ububono bwiwe sha. Akazi nk'akajya ukakaguza akazi k'ubuyaya ko kujya gukora mu nzu. Ya ntacyo ko wari wamuntumye mukoreshe mu nzu nta kindi bijya zovyikorera fe twaniye. None yari amaze igihe kingana iki? Amezi 3 akwiye. Amezi 3 akaba ameze kujya? Yego. Akaba afise ubusirimu nka burya n'umushatsi yashisize n'ijisho ryazutse. Yego nukuri. Nazo havura n'umugabo wawe. Ya ntazo mutwara uzomenya ukuntu mugira. Hamwe yo mara amezi ayo. Ujya nazo ndabisha hejuru. Umva ndagutera inkuru. Muzoraba ukuntu umuhindura urabona kujya kuntu yambara udupira tubanye n'impuzu amajipo abanye ibisusu. Ubanza umuhuru kanzu. Hari umwe gwa patiri niko yomwambara. Azorunyemere. Umucafu hamwe n'umugabo wawe kimwe gusa munza hasukure arabe n'abana neza nawe yamara umucafu no mu maso umusige ibicafu mubwire ko ategerezwa kwisiga ibicafu. Azohavura binyemerera. Azovyemera none se akazi kimwe uramuhemba amahera. Uzombwira uti ko ndaguhemba amahera ivyo gutegeka nivyo ukora. Jewe nzohora mva ku kazi rona kije kazi kawe karagoye musize ngaha nzohora asanga wisize amakara mu maso yose ubwire uti n'abandi nahora nkoresha niko bigenda. Kandi ntegerezwa kubikora nyene. Aha ni imisi yose nguma ngenda ndavuga. Niyo zohavura cyane ndabisha hejuru. Urabona nawe ukashusha nanje niyo mpamvu twamubwiye banza gihanze ariko ko twabishoboye. Kandi n'ivyo rujya rukanzu ifu yuko kwambara kuko bijya tubere tuguma duhagaze dushinze hamwe umugabo wanje atubonye abagabo nawe nimbura mutima hajya kabonye kujya basi nashobora kunyibona we nuko ndagutoje umugambi kandi bizogenda neza ico uzokora uzomuhemba buri kwezi amahera yiwe mubwire nimba yambaye nziza hari uri ngaha yambara agende guhurira n'abandi hariya ku mashengero n'ahandi no ku mabarabara aha mu nzu utahanye umubwire uti niko bimeze n'abandi bakozi nkoresha kandi tubana neza ico
izi kanzu kuburenga bizosa mbere y'uko uzomubwira ko ngaha hasirimutse ntaga nta hantu yarazi hasuba uzomubwira ko ari itegeko ivyo bikanzu navyo ni nka uniforme z'akazi urakoze ikindi kintu niyumviriye haka tugira tugende nzohora siga ndamubwiye ati umugabo adodoye if ukaba utije ucubanza wirukanga wambare rubya kanzu uzoza wakira umugabo wanje wambaye rubya kanzu yafugire none si uniforme y'akazi uniforme y'akazi zoyikura rukonje akazi nyene gasa n'akarangi ugiye kurya ashobora no gufata hahandi namusize ya minyota akatumngiye akaca yikora neza oya nzoza ndagaruka mbanza ndaho numubwira uti ndo afise umuntu akundabira munamuhenda uti gambya ntabiri ayo matara ari azobyana kamera ufise kamera zindabira wagize iki n'umunsi uzotwisha nzobimenya ahubwo nyene nzomubwira ati izi kamera zose ubona izi ziri mu cyumba ndavyestarira mu cyumba ikintu cyose uzoba wanakoze nzoza mpita ndakiraha uti kandi icyo tutazopfuroya ahantu uzogende wikoze neza kuko azobagiye guhura n'abandi ntaho bazohurira n'umugabo wawe kandi ntazorubona rusa nabi ngo agire n'umutima wo kugwifuza suko ego ico kiraheze ego ndakoze kunzanira urya mukozi rero ko munzaniye cyo wihuta ugende je nakira kakagabo acasikara nakakira nce nibwira turongo mwanya wo kugira moya amadiri yacu benda kubaze ako gahimbiro uvuga ngo nakagabo kagushitse mu nzu isuku kandi mbona wiyubashe nawe usa neza n'agahimbiro ntiwovuba ingeso y'ubumaraya je naje igituma ndayijamo kubera ntararuha umuntu ashira mu nzu n'ubuzima bubi bubintuma je noronka umuntu ashira mu nzu nk'iyi ahantu norara no kwikaro nkarara sinziri noca ndabiheba reka uzi kubana n'umugabo utiyumva mukinjirana mu nzu kajya nagakunze kubera ipesa mani ariko ipesa ko karagu yo zirakwakwara yewe katazifise yakareka mbatiko ndi ngaha jewe hajya n'ikitiriro gusa umviriza nakubwiye kajya je nitwosohokana na porotari ubona kajya twojyana kujya ikirori hajya mbagiye muri ambiance kugira ngo nkaho shikira gusa hajya aya kajya nako mu rugo tworenganya porotari je birumvikana kabisa mugabo ariko jewe notimba mugabo mvutakakunda n'igisi notimba wewe wotimbira ku kintu tokubona ubuzima bw'ubu ni noti gusa jewe nagira ndakubwire urabona n'ujya mwana ndamwitirira ko ari uwiwe mugabo ise we n'umuboga uzi se we umuboga reka nawe nise nawe mukorere uwo mubona kajya gusa kajya ni Yozefu uraziwe kajya kagabo ni Yozefu zaha aho tomboreye wowe buriye hariya uruhera nico gituma hajya mbagiye kwirira ikirori no kunezerwa hajya none ubona je twosoka urazi migambi ndiko ndakora urazi icyo ndiko ndakora ndiko ndarondera ukuntu none kipera amatungo yose nje ndakomora kugira nkore neza icyo kovuga ugafitiye umwana kovuga iki hajya honyene kavuze ngo sinzi nico nokakota sinzi nico nokakeva ahubwo cyugenda kuko umunsi ndi kwidirira ishushe idiri atarakadiri cyugenda ucurita uramugari urya mukobwa yinjire kugira ndamubwira ivyo akora asigara na makira je n'igihe tereka ngende mujuro ko masaha genda witegure kugira ego tuze gutesa ego sawa ukuntu ego mwakoranye n'uvango ego karibu niko mbona ufise ubusirimu burenze ubwo ego oya kubera ko mbona umushatsi udefirije oya je gusa nahoze ndi umunyeshuri nagarukiye mu 12 mpira twakuriye mu buzima bubi ndangara nzi no mu gisagara nayo ndi nta kindi kirenza honze nta cyo tubireke turafise ngaha ibujumbura ukuntu ngira sinzi ko hari ahandi wowe warakoze oya no turafise ukuntu ngaha ibujumbura duha ni forum abakozi vyerekana yuko uwo muntu atabara umuntu ngaho mu nzu abari umuntu yaje apfa hanze nzoca ndaguha ni forum ubu nyene nje ndaguha ni forum igera ngaha amaboko agera ifuka n'ibirenge aba ariyo ucuza urakora wambaye aha ndahafise umwana umwe uwo mwana umwe na se wiwe jewe nta bantu benshi baba mu nzu wanje muzoba muri abantu bangahe batatu mu nzu je sinkunda kuba ngaha umanigira umagenda gutwa feri twanje ndafise amadiri wanje nkina
rero ikintu ndagusavye cya mbere na mbere uzoze ashitse unyakirira mutama ucuhanagura ibirato vyiwe mutegurira ivya kubwiti ikintu mugabo ndakwihanije ntihagira amajambo menshi azokuvugisha kimwe nawe ngo wibara kututura umuntu agoye umugabo wanje aragoye kuko arasokorozanya nkuba arashobora kukwivugisha kutuntu mabuja wawe yagiye hehe kingwe nawe uva hehe ntuze wigere uvuga uze wimwe arashaka kukwazana imbere yagiye uzoshobora atagiye ubunyene nubwo nzobona vyutse ngende uzoshobora ati agiye ubunyene nihakigenda usanze ari hakigenda nzobishobora nanje ivyo bikoze kuko aha mu inzu yanje hari amakamera ibintu vyose ndabikurikiranira mu cumba ibi byose hariho amakamera ikintu cyose ndakubujije ukakirenga kamera ikikinyereka urumva bizoca biba bibi kuko utazohora nyumviye ikintu cyose ego karibu